no muri no rusengero afise icyumba ciwe, n'igihe yaca agenda muri Canada yari yakirayemwo asenga Imana. Naho mwabona agenda n'agakoni, yari agishobora kurara apfukamye asenga Imana. Ndibuka yuko uca amanuka aca yurira indege akaja muri Canada akarangirizayo ico cumba ciwe ngaha muri rusengero yakirayemwo. Nibaza yuko mu myaka yiwe ari mu bantu basinziriye amasaha make, yarakunda ijambo ry'Imana. Yigeze kuvuga ijambo ryantangaje, ati hari ijambo ryanezereye muri Bibiliya, ati kugeza aho ndayiryamana, ati nkikangura nkatsa agatoshi. Iwacu mu Kirundo twari mu mwijima ukomeye cyane. Hariho n'ikigirwamana cyitwa Nangayivuza. Icyo Nangayivuza rero iwacu no mu muryango wacu twari tukirimwo, abavyeyi banje bariho. Imana rero yadusanzaho itumye abakozi b'Imana. Uyu rero tuvuze ivyiwe ryorenga tubivuga, kuko twamubonyemwo vyinshi. Amaze yaratureze, yatureresheje ijambo ry'Imana, yaratwigishije kuvuga, yaratwigishije gutambuka, yaratwigishije no kwiyoga, kuko yaratwegeranya, akatwegeranya abakozi b'Imana twese, akatwigisha imyifato y'umukozi. Jewe ndi umwe mu bantu batanguye mu ishengero ryo mu Kagari muri 73 niho twatangura. Nuko nkuko Munyakirundo yavuze, twari twabaye nk'abatangure gatoya mu 72, ariko haca umuyaga ata mukristo araboneka, duca ishengero ry'Ikiremba muturungikira abakozi muri 73. Niho twaronse abakozi bava muri iri shengero ry'Ikiremba. Uyu mwongere rero turiko turavuga ko twebwe twamubonye mu 74 yaje kutubatiza, niwe yatubatije azananye n'abandi bapasiteri b'Ikiremba. Twabatirijwe 74 mu hantu mu ruzi rwitwa Kavuruga, hariya hakurya y'Imuyinga, niho twabatirijwe. Ico gihe ntangura kumubona mu 74. Nyuma 75 njambo mujenama, asanga abajenama babiri b'abakobwa, nanje njambo mujenama agira 3 mu ishengero ryacu ryo mu Kagari. Kurimwe umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha rizozimangana. Turanezerewe cyane kuri uyu munsi mukuru Imana iduteguriye wo kwibuka ibikorwa byiza Imana yagiye akoresha umuvyeyi wacu. Rewe mubona mpagaze ngaha, ndazi ko benshi muri mwebwe mutanzi, bamwe bahora batubona, ariko nagomba ndabamenyeshe uwo ndiwe. Jewe ndi Umunyakirundo, uwo mupasitori wo mu Kirundo, yavutse mu Gakiza mu 69. Niho navuka mu Gakiza.
narashishikaye kugeza aho ngize uno munsi. Nk'uko rero batubariye yuko dukwiye kuvuga ibikorwa umuvyeyi wacu Mwungere yatureze hariya mu Kirundo. Yaratureze cyane, yaraturesheje ijambo ry'Imana kuva mu 73 niho uyu muvyeyi wacu muri ico gihe niho bashika mu Kirundo. Hari mu 73 hari mu kwezi kwa mbere niho bashika baje, kuko mu myaka yari irenganye ishengero ryari ryatuvyaye, abari batuvyaye bari bahuye n'umuyaga wo mw'isi. Turamara hafi umwaka wose tutagira abatubarira ijambo ry'Imana, ariko icyo dushimira Imana yaratuzigamye, ntitwigeze dutakara. Baje badusanga dukomeye, dusenga Imana, turasenga Imana twihisha, ariko Imana iratwibuka. Hanyuma rero muko mvuga ibikorwa byiza, ibikorwa yakoze uyu muvyeyi wacu Mwungere, ngomba nsome ijambo ry'Imana ryanditswe harya mu cete ca Yuda. Igice nyene kijya ni kimwe gusa, ariko mweho bakundwa, mwibuka amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Hariya muri Luka arakizingurura, abona amavuta kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Imana nishimwe. Iri jambo niryo narose uko nshingira intahe ibikorwa byakozwe hariya mu Kirundo, bikoreshejwe n'uyu muvyeyi wacu. Imana nidufashe cyane. Birabaye byiza cyane muri jewe kwibuka ibikorwa yakoze mu Kirundo. Mu Kirundo cyari igihugu kimeze nka kimwe cyo kwa Nafutali na Zabuloni. Cyari cyuzuye umwijima, cyari cyuzuye ivyaha, cyari cyuzuye amarozi. Hari iwacu mu Kirundo twari mu mwijima ukomeye cyane. Hariho n'ikigirwamana cyitwa Nangayivuza. Icyo Nangayivuza rero iwacu no mu muryango wacu twari tukirimwo, abavyeyi banje bariho. Imana rero yadusanzaho, itumye abakozi b'Imana. Uyu rero tuvuze ivyiwe ryorenga tubivuga, kuko twamubonyemwo vyinshi. Amaze yaratureze, yatureresheje ijambo ry'Imana, yaratwigishije kuvuga, yaratwigishije gutambuka, yaratwigishije no kwiyoga, kuko yaratwegeranya, akatwegeranya abakozi b'Imana twese, akatwigisha imyifato y'umukozi w'Imana, akatwigisha
niwe yatwigishije kwambara, yaratwigishije no kwicara n'imbere y'ishengero ingene dukwiye kwicara, yaratwigishije ingene dukwiye guhagarara n'imbere y'ishengero. Ico rero yakidukoreye cyane, nico yatureresheje. Reka vyinshi no kwiyoga no kwiyugumura yarabitwigishije, nta na kimwe atatwigishije ingene imyifato y'umuntu w'Imana umeze. Nibuka yarakunda kuturirimbisha indirimbo yakunda kuririmba hari iwacu mu Kirundo. Yaririmba indirimbo ivuga ngo ntundengane mukiza ngo ahugendera mu bandi. Aho rero yari mu jambo rero mu butumwa yatubwira, hari mu bushobozi bukomeye cyane. Vuze mu Kirundo bwabaye umuco bwabohoye benshi, ko tungana, uko tuvuga, uko tureha. N'uyu mwigishije gusenga, aratwigisha gupfukama, ni watwigishe gupfukama tugasenga Imana, mwema akaca yururuka. Turahinduka rero, tuca dusa nawe, dusenga nkawe. Hariya muri Yuda ngo mwibuke rero namwe ivyavuzwe n'abakozi b'Imana. Ndavyibuke, tuvyibuke ibyo bavugishwa n'Imana bakera batubwiye, tubigumemwo. Ibyo batwigishije tubigumemwo, ibyo batwigishije tubigenderemwo. Yaratwigishije vyinshi cyane. None rero iki kintu gishinga ntaye ngomba kuvuga, ico yatwigishije n'ubu tukigendera ko. Niwe yatwigishije gusenga, yaratwigishije kuririmba indirimbo, turazi kuririmba neza. Kandi rero turiko turaririmba hariya mu Kirundo, turirimba nkamwe, nta tandukaniro wosanga hariya mu Kirundo no ngaha. Iyo tuje tukabumva nyene muririmba, usanga twatoye mwebwe. Nakare ngo imfizi y'intama itendera nkase. Imana ishimwe. Dusa n'abavyeyi, dusa n'abatuvyaye, tuvuga nk'abatuvyaye, tugenda nk'abatuvyaye. Ni mwebwe mwatuvyaye rero. None murako mukwiye gushima Imana ko mwavyaye abakura atari imfunya. Imana ishimwe rero. Uwo rero yaraturetse, uwo rero yaradukujije mu mpwemu. None rero murabona aho tugeze no munsi. Nuko mumbona muri kure ahantu ujyana seshaje. Kumbure mbona ari hari yagira ati ujya musora hagaze hari hejuru mu Kirundo. Aho unyegereye usanga ndumutama. Imana nishimwe. Kandi shima Imana yuko nakuriye mu Mana. Nakuriye mu Mana. Jewe rero mu Kirundo ninje mfura yo mu Kirundo. N'uyundi mugenzanje n'umwungere wacu Imana yarengukije. Iyo tujino tukaza ngaho Ikiremba, uyu muvyeyi nyene yatwita inkingi zo mu Kirundo. Abavyeyi bacu bariko barataha neza. Imana izodufashe natwe dusozere uru rugendo, dusozere turi mu Mana nk'abavyeyi bacu Imana yahamagaye bacyuzuye mpwemu yera. Nuko Imana rero yarakoze, yaratuzigamye, twaragumije ijambo yatubariye yaduhaye. Nuko aya niyo majambo nagomba kuvuga. Imana nibahezagire mwese. Nabahigwe abantu bavugwa ko amajambo nkaya.
Imana ishimwe. Twumvirize uwo bagwanye intambara bakanesha, imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, ntaco uzoronka wireguza, imbere y'Imana ntaco uzoronka ntacuzoronka wireguza. Ndabazerewe kuba turi hano Ikirembe iwacu mu bavyeyi batuvyaye. Nagomba muko ntangura bwa mbere nshimira Imana yabakoresheje abanyakiremba. Namwe abanyakiremba ndabashimiye, turabashimira cyane ingene mwatwibutse Muyinga, mukibuka intara za ruguru, mukarungika abakozi b'Imana. Ibyo bintu Imana izibahezagirire mu ngero yabagereye, izubaha ingero ikwiye. Hanyuma rero natwe turashimye Imana. Ciwe ndi umwe mu bantu batanguye mu ishengero ryo mu Kagari muri 73 niho twatangura. Nuko nkuko Munyakirundo yavuze, twari twabaye nk'abatangure gatoya mu 72, ariko haca umuyaga ata mukristo araboneka, duca ishengero ry'Ikiremba muturungikira abakozi muri 73. Niho twaronse abakozi bava muri iri shengero ry'Ikiremba. Uyu mwonge rero turiko turavuga ko twebwe twamubonye mu 74 yaje kutubatiza, niwe yatubatije azananye n'abandi bapasiteri b'Ikiremba. Twabatirijwe 74 mu hantu mu ruzi rwitwa Kavuruga, hariya hakurya y'Imuyinga, niho twabatirijwe. Ico gihe ntangura kumubona mu 74. Nyuma 75 njambo mujenama, asanga abajenama babiri b'abakobwa, nanje njambo mujenama agira gatatu mu ishengero ryacu ryo mu Kagari. Uyu rero ngomba kumuvuga ko yaratwigishije cyane, yaratwitwararika. Mbere ibihe byinshi yabahariya akaza akatugaburira ijambo ry'Imana, akatwegeranya. Ciwe rero 76 naciye mba umwarimu, 76 naciye mba umukozi w'Imana. Hanyuma rero yaratwitaho, abarimu akatwegeranya. Nubwo baje hari yaje hariya yaca, nubwo atwegeranya, nubwo na tugasenga Imana, akatwigisha gusenga, baratwigishe gusenga. Nuko rero hanyuma jewe naciye mba umudiyakoni mu badiyakoni 3 batanguye kubaho mu ishengero ryo mu Kagari. Hanyuma rero uko baza yaje mu Kagari mu kibatizo, yaca twegeranya, ntiyataha twegeranije nabo n'abapasiteri bacu twari kumwe. Nuko twari dufise abapasiteri babiri, umupasiteri wo mu Kirundo yitwa Bamboneyeho Paulo. Jewe nabaye umwarimu, ari wari umupasiteri wenyene, ntabandi bapasiteri bari bwabeho. Inyuma yaho haca haraboneka rero umupasiteri w'iwacu se uyu Osikari. Nubwo rero ico gihe rero bama batwegeranya, bakatwegeranya. Nuko ntagihe aza mu Kagari ngo agenda atatwegeranije abakozi b'Imana, ngo atwigishe ingene dushobora guhagarara mu gikorwa c'Imana tugakorera Imana. Nuko rero hanyuma nyuma yaho yagize ishaka rininiya cane ryo gukunda ariya mashengero yacu mwari muvyaye Kirundo na Muyinga. Bama baduhamagarira aba missionnaire baza kutugirisha seminari
y'ijambo ry'Imana, tukamara ukwezi canke amezi abiri turi mu Kirundo batubwira ijambo ry'Imana. Mu mwaka hakari kabiri, ukwezi kumwe, ukundi tuga gusubira mu mpera z'umwaka. Ivyo rero vyaradufashije, baraza bakatwigisha, ari we yabazanye kutugirira seminari y'ijambo ry'Imana. Nta Bibiliya zari bwahabe, abigisha ba Bibiliya ntibari bwabeho, ariko vyaradufashije, biradukuza, dukurira mu buntu bw'Imana. Uyo rero twomuvuga ko byinshi, nk'uko Pasiteri Daniel yavuze, twovuga byinshi, ariko reka tuvuge ducagagura. Imana ishimwe, yari yaramuhamagaye, iramuha umuhamagaro wo kudukorera hari Muyinga. Yaza keshi, nta kibatizo caba atazanye abapasiteri kuyikiremba baza kubatiza. Igitangaza, ndababwira igitangaza cabaye aho mu Gavuruka, hari rwari uruzi rurimo inzoka nyinshi, babatiza ziriko zirayerera haruguru yaho babatiriza, ariko nta n'umwe inzoka yariye. Ibyo rero byatubereye igitangaza, kandi abantu bose bari bahari barabonye ingene Imana iriko irakorana nabo. Izo nzoka zikayerera mu mazi, ariko ntizinjira mu kibatizo bariko barabatirizamwo. Twarazibona, ariko Imana ikadufasha, nta n'umwe yariwe n'inzoka muri ayo mazi yo mu mwonga. Ico twogishimira Imana, byarekanye ko Imana yariko irakorana nabo. Hanyuma rero twari mu modoka yiwe atujanye ahantu, ari hahandi twagomba kuja, agiye kuvuga ubutumwa bwiza, ashingira intahe. Ico gishinga ntahe nico nagira mvuge. Yashingira intahe ngo mu 71 bari bakubitiye mu Kirundo, bari kumwe n'abazungu. Hanyuma twebwe iwacu mu kagari nta butumwa bwari bwahashike, inkuru za Yesu ntazo twari bwamenye. Aca rero bashika ahantu hitwa ugomba gushika ku Masanganzira uvuye Ingozi, n'ahantu ugomba gushika ku Masanganzira no urashika ku Masanganzira. Hanyuma baca rero Mpwemu Yera ngo arabagobera, bumva Mpwemu abagobera gusenga. Baca bava mu modokari, aho hantu hitwa ku Musasa, hari ahantu h'amabuye menshi. Baca bava mu modokari, baja muri ayo mabuye, bayicarako, basenga. Nta muntu w'Imana n'umwe ariyo, ubwo nta butumwa bwari bwavugwe, ariko Mpwemu Yera arabagobera, bicara kuri ayo mabuye barasenga. Ahashitse twari tumaze kuhacana kabiri, turi mu modoka yiwe, agaca anyereka ngo harya amabuye twarayasengeyeko, ngo aho ubona Imana, ngo Imana ngo yarakoze, ngo yarumvise amasengesho, ngo twasengeye harya hantu, tugaca dushima Imana. Ico gihe rero twari twumvise inkuru, kuko inkuru bagendana udutabo twanditse, inyuma twari twanditse ngo igihe cyarenze, ko dukaratasi utwo dutabo. Imana ishimwe rero, hageze mu 73 niho baca baturungikira abakozi b'Imana tuva mu vyaha. Noko rero aha mumbona ubwo butumwa bwiza bazanye ntiyari amajambo gusa. Haleluya. Bwakijije abantu benshi barakize, muri abo ndimwo. Imana yankoreye igitangaza, bansengeye Imana. Amena. Imisi yose jewe namba navumwuna, imisi yose navumwuna, ariko bansengeye Imana, ndose ubwo butumwa bwiza bazanye bwaciye bungiza umwunu urakama.
aya menyo mumbonana yose yaranyiganga, yose nta na rimwe ritanyiganga, ariko umunsi bansengera Imana ubwo butumwa bwiza bazanye buca burankiza, amenyo yanje yose arakwiye. Hari aho ubona uti hajya ahantu ho baravuye iryinyo, oya niko haremwe, niko Imana yaharemye. Ubutumwa bwiza bazanye bwaje ari ubwo kudukiza no kuduhumura, nuko budukura mu byaha twarimwo. Aho rero kuva mu 73 ubutumwa buca burashika mu kagari, buca burakwira, nubwo abantu turabwakira budukura mu byaha twarimwo. None rero uyu muhisi yitavye Imana, umukozi w'Imana, hewe Imana yaramuhezagiye, yarumvise ibisabisho badusengeye, si ugusenga konyene, barakoze. Mwarakoze Abanyakiremba, mwaturungikiye abakozi bo kudukura mu vyaha. Ndangize rero n'umurongo wanditswe mu cete c'Abitesalonike ca mbere. Nje ndangiza kuko tuvuga byinshi kuri aba bantu, kuko Imana yari yabatumye bakora ibikorwa by'Imana, Imana ikorana nabo. Nubwo munsi umwe haje kwihana umupfumu arihana, hanyuma umugore wiwe yamuzanye agwaye uwo mupfumu, ibyo aragerageza ngo arabe ko uwo mugore wiwe yokira, biranka. Hanyuma bamubwira ko mu kagari hariho abapentikoti basengera abantu bagakira. Acazana uwo mudamu wiwe ngo bamusengere, nubwo uwo mudamu kubera yari yaragwaye cyane, abazungu bari bazananye n'uyo mwungere wacu w'umuvyeyi, baciye bamutahana n'imodoka bamushikana muhira. Uyo muntu nawe aca arihana, ava mu vyaha, acaba Imana iciramuhamagara, acaba umukozi w'Imana. Rego some rero hajya ku murongo wa 5 atubwira ngo kuko ubutumwa bwacu n'ubushobozi na mpwemu yera no kumara amazinda gose, namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Namwe mwaratwiganye, mwigana n'umwami Yesu n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana muri mpwemu yera. Mu marushwa menshi munezerejwe na mpwemu yera. Natwe twarumvise ubutumwa batuzaniye, ntiyari amajambo gusa, harimwo n'ubushobozi bwo gukiza. Uyu mwungere wacu, umuvyeyi wacu, yatuzaniye ubutumwa bwiza burimwo ubushobozi bwo kumara amazinda. Twari dusanzwe tuja, hari ishengero tujamwo, tugataha uko twagiye, ariko mu butumwa bwiza bushitse bwari ubwo kutumara amazinda, ibitangaza birakoreka, abagwaye barakira. Amen. Imana ishimwe. Nanje muri abo murumva ko Yesu yankijije, atumye abakozi. Murakoze rero, Imana ishimwe. N'aya majambo natwe ariko mu ntunge gatoya nshimira Imana. Aha mubona sinahora ndakwinginge, ndabwira Imana nti Mana ntunjane uno munsi. Sari itariki 21 mu kwezi kwa 4 niho avese yamfata, ariko Imana irakinga, ndacariho. Imana ishimwe. Haleluya. Mana yo mw'ijuru,
uri Imana kandi ukomeye. Sifa kwa Yesu, amen. Warakoze Mana ko wankingiye nkaba nashitse hano Ikiremba, warambikiye iminsi kugira ngo ndahashike, urankoreye ibitangaza, ungiriye neza. Warakoze Mana kuturungikira abakozi, kuturungikira umukozi wawe afise ishaka akatuzanira ubutumwa bwiza. Haleluya. None waramwakiriye, waramwiyegereje, turiko turamwibuka. Urakoze Mana, natwe uzotuzigame, natwe tuze turengutswe imbere yawe, tuze tubonane n'uyu mukozi wari wadutumyeko. Urakoze, uratwumviye, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Tubandanye twumviriza ijambo ry'userukiye umuryango, hanyuma kandi abari hariya mu buhinga baca badutegurira kumviriza inyigisho y'umuvyeyi umuhisi. Imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, kuko uzosanga hari abahizi bagwanya intambara bakanesha. Imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, ntaco uzoronka wireguza. Imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, kuko uzosanga hari abahizi bagwanya intambara bakanesha. Imbere mugorora ibiganza, turamukanye shengero ry'Imana. Amahoro y'Imana. Turanezerewe kuri uyu munsi tugezeko. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Dukoraniye ngaha turi munsi y'icubahiro c'Imana. Iyi Mana tuvuga ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, kandi ni n'Imana y'umuvyeyi wacu. Ni Imana y'abizera bose, iragahezagirwa. Iyi Mana yacu yakoze ibikomeye mu buzima bw'umuvyeyi wacu. Imana yitwa Arufa kandi yitwa Omega. Bisigura ngo Imana iratanguza igikorwa ciza ikagisozera. Turashimiye Imana ibikorwa vyiza Imana yakoresheje umuvyeyi wacu, uhereye mu buto bwiwe gushika yagenekerezo ryo muri kwa kwezi kwa gatanu 2024. Imana yari yarabiteguye yuko azorangiza iryo genekerezo, kandi turashimira Imana n'ikibanza yarangirijemwo. Rero ivyo dufise twovuga ko umuvyeyi wacu twobidonda bukira bukongera bugaca, ariko ngira twoca mu ncamake. Nari nipfuza yuko twosangira iri jambo mu ntumbero yo gushimira Imana. Dusome Imigani 10, dusome Imigani 10 ku murongo w'indwi. Imigani, igitabo ca Salomo, Imigani 10 ku murongo w'indwi. Avuga ngo kwibuka umugororotsi kurimwo umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha rizozimangana. Turanezerewe cyane kuri uyu munsi mukuru Imana iduteguriye ukwibuka
ibikorwa byiza Imana yagiye irakoresha umuvyeyi wacu. Umuvyeyi wacu kubona turiko turibuka ibikorwa by'ubuhizi, ibikorwa by'ubugororotsi Imana yamukoresheje, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo birimwo umugisha. Ni igikorwa ciza Imana iracemera. Igituma icemera nuko gishingirwa intahe mu ijambo ry'Imana. Rero turashimiye ishengero ry'Imana, abavyeyi mwarakoze gutunganya uyu munsi mukuru, tukaba tugandagaje ngaha turiko turahimbaza Imana, twibuka ibi bikorwa by'ubuhizi Imana yamukoresheje nk'uko twagiye turavyumva. Ariko nagomba yuko twogaruka kuri kimwe mu byavuzwe. Umuvyeyi wacu yari afise ibanga ryo gusenga, yari afise ibanga ryo gufukama, akarara ijoro ariko arasengera ishengero ry'Imana. Yarakunda ishengero ry'Imana mu buryo budasanzwe, abenshi murabizi. Rero ikindi dushimira Imana nuko umuvyeyi wacu yashoboye kubyara abahungu n'abakobwa, haba no mu buryo bw'impwemu, arabarera barakura. Uyu munsi bakaba bameze nk'inkingi mu mashengero atandukanye. Ibicaniro by'umwami umuvyeyi wacu Imana yamukoresheje kugira ngo ashinge. Uyu munsi ivyo bicaniro biriko abantu b'Imana bahimbaza Imana ijoro n'umurango. Imana yacu nihabwa icubahiro. Rero ivyo vyose ni mu ntumbero yo gushimira Imana. Pawulo yigeze kubwira Abafilipi ngo nzi neza ntakekeranya ko watanguje igikorwa ciza muri mwebwe ari wazogisozera gushika kuri wa munsi. Turashimiye Imana yuko igikorwa ciza Imana. Dawidi ngo amaze gukora ivy'Imana ishaka arasinzira. Rero ibi nivyo vyizigiro dufise yuko umuvyeyi wacu Mutama amaze gusozera neza ibikorwa Imana yari yaramuhamagariye gukora, yarasinziriye. Imana nibihererwe icubahiro. Rero turabifurije shengero ry'Imana, bakozi b'Imana, kw'izina ry'umuryango, Imana niyamara guheza gukore yuko mwokora ivyo yateguye gukora, muzosinzire atagikorwa na kimwe. Turanezerewe, Imana nishimwe. Ivyo Imana yakoze twobivuga bukira bugaca, ariko numva twotera impundu muri kino citabirizo c'indirimbo bivuga ngo vuza impundu semerera. Ngo rero reka twiririmbire hamwe twebwe twese ishengero. Vuza impundu semere hela yaneshe eje satani yashitse mu bwiza bwiwe tumuko omera amaji. Haleluya. Oya, haleluya, haleluya, oya, haleluya, haleluya, oya n'umwami aganzaba. Haleluya. Haleluya. Sinzi ko bamwe badutegurira ya nyigisho bahejeje,
bagerageze kuko tugira no muri no rusengero yafise icyumba ciwe n'igihe yaca agenda muri Canada yari yakirayemwo asenga Imana. Naho mwabona agenda n'agakoni yari agishobora kurara apfukamye asenga Imana. Ndibuka yuko buca amanuka aca yurira indege akaja muri Canada akarangirizayo ico cumba ciwe ngaha muri rusengero yakirayemwo. Nibaza yuko mu myaka yiwe ari mu bantu basinziriye amasaha make yarakunda ijambo ry'Imana. Yigeze kuvuga ijambo ryantangaje ati hari ijambo ryanezereye muri Bibiliya ati kugeza aho ndayiryamana ati nkikangura nkatsa agatoshi nkasubira nkarisoma. Yari umupasitori. Narigeze kumubaza nari maze kumubwira nk'inshuro zingahe nka 2 canke 3 namubwira nti uratwigisha kuba umupasitori ico arico kuko yari umupasitori. Ingene yashobora gushika hariya hasi ugasanga umukristo hariya hasi aramutelefona, umukristo hariya ku gashuri agatwara umukecuru kwa muganga ngira ngo na pastori wiwe atobazi. Yari umupasitori. Ukaja ahantu kure hariya mu mashengo bazibona umuntu araje urakagutuma ku mwungere nguramubarira ko nasubiye kugwara. Numva yari umupasitori. None rero murumva kwibuka ibintu nk'ibi ni ikintu gitangaje. Iminsi yiwe yayishize mu bantu, uburyo bwiwe yabushize mu bantu, ntiyasize ivyo yubatse bindi, ibintu byose yabisize mu bantu mw'ishengero. Imana yaramwakiriye kuko ni munini cyane mu maso y'Imana. Sinzi ko bahejeje bodushirirako, bahejeje badushirireko bikigoranye naho babitumenyeshe kugira ngo tube turabandanya n'ibindi. Uzimundu semerera yaneshe eje Satani yashitse mu bwiza bwiwe. Dukurikirane rero basubize inyuma gato dutangurire aho bitangurira. Imana ibahezagire badushirire mu ijwi.